Je numva meze nabi. Numva meze nabi umubiri wose. Urazi ko nari maze imisi ngo wabaye no kumara ibintu biguma binjya mu nda bizunguruka. Urumva numva biduga nega igigwino bana rero madame wanje hano ko twasabye udufaranga muri ya banki urumva mvuye ku kazi narashitse ndaryama nyene amena kubwira ko narushe reka mbanze ndabahamagara mahirwe mama gwino hano oya mugashe ntuvuga ko wopfa yo furaranje yabaye avuye ku kazi yametutu numva meze nabi mama none ibibaye nibiki baba nibiki mahirwe uzo wite niwe bayikishe kari mama nibiki bibaye Jese yabaye none havuye ku kazi ubu nyene she bayiki nibiki papa Papa. Yo. Mahirwe turababa. Sigiyende. Najyo mara atori hande. Atori. Shari. Shari, nako kudusikana, tusike twenyene. Kundi yapo. Reka tugenda guhamagara Tom. Tugenda ingoma higo mugenda guhamagara Tom. Umubwire. Nako nubundi yapfuye none atadufasha iki none. Ko mwese none mwanumye habaye chembo namwe simengo siho muri sinzi impamvu nataye nyene ibintu no kwihangana nyene murabibona yuko ari ibintu byabaye surprise tukironka naye tuvuga Mahirwe
Tukironka naye tuvuga kweli. Kari wewe. Kwihangana nyene ku byabaye bavyabaye murabizi je murazi ko ari ndi umwana mukuru ngaha none ibyabaye urumva notwoca tugira iki nukuvyihanganye je ubu navyikuyemwe nyene uko vyaramaze kuba igisigaye sinimo ndumva ho gusa nuko ndimo ndabona ivyanje nyene bizohava bica biba nabi none ko na papa yanyitaho akangirira neza ariwe yanyigishije ishure nkagiga nkarimara none simboni iyo nzotera nja nimva nta na kimwe mbona Mahirwe ko wabuze papa wawe zisheshe tuma wihebura ico uko koza iciza kazi mu kimfisi ntiwihebura kuko yagufata nanjye harya nabi ndabifise inkoro harazi kuvuga ngo yagufata kurya ku gatwe kiwe gusa mugabo nyene urumva nyene nyatari ko n'ubu mengo sindavyemera mengo nta na kimwe numva uyu wewe sinzi nabimenyere nyene none twoca tugira gute ingorane dufise Mahirwe ikimba baja no kapfuye tutarisha amahera ya banki twe twarafashe amahera ya banki yari yayatse twubaka mw'inonzi none mama kubera iki mutari mwabimbwiye tena twe tuzi ko azopfa tutayarisha ntabyo twari tuzi nibyo ndabikubwiye kuko bisigaye bihanze agatwe kanje nyene namwe murabona muracari bato nubwo ndabikubwiye kibi bintu ndabona bitoroshe vraiment kuko ndumva yuko bigiye kuja mu yindi ngorane yindi none mama ubona bizokunda yuko dushobora kuriha ayo mafaranga nanje nico kibazo mfise ndumva ivyo bintu umengo ntibishoboka kubera je ndabona ari ingorane yo mera ya banki n'ubu tubona baje kwiyakira nyine mama je ndagiye tume ndabaho mba ndaryamye nduhuke je ndumva ibintu bigoye kangana nza kuba ndiryamiye naho ubundi bwoko ndabona yuko nyine ari hatari Narabe sasa n'ibibazo nyine byose mba ngene ngiye kubiheza mama je nakuvise n'ubugenzi ni wowe kundengera ndazi ko uri mutana n'iguzobukora ukamenya iruhuki Karibu boss, karibu kwe, karibu isange bwana kaziona karagenda. Ndashima kweli ntangane niwe muhira barakumenya. Bashobora gutegeka sente nkawe rero. Byiza ndashima kweli. Ubona bimeze gute ngaha? Nyene naranisaba nakibintu nyene bisa n'ibyaheze nyene. Nukucira abanyene ukuntu ngera mwana nari nadandaje. Naracaze nyene ndakora mugabo kazi ndumwe kanyorohereza sana.
birumvikana n'ubwo ikibazo cya ofise ndacyumva niyo mpamvu mbona n'ubu ibintu bitariko biragenda neza ndakora mugabo abakiriya barambana benshi bikangora sana birumvikana icyo kibazo ni kugitorera umutima nta kuntu wabikora kugira ngo ndeke kuza ndagira ngiye hagenda buri gusigara cyangwa n'uwasigarana reka nanjye mba ndabibona urabona nyine ko ibintu ubu bitameze nka kare ubona ko bitameze neza naba ruciye ko bose icyo kibazo ndagitorera umutima ndagitorera bisa n'izaherewe bwoko bazazingwa wazanye bagayagura nzi no kurondera izindi narageze komande mu minsi tuzoshana rero ndabona izi nizo ziba zirasohoka neza gusa mugabo natwe nyine mu minsi barazikunda kuri amafone yazo akarasohoka ndabibona ndabona ibintu kweri ndabona byanahetse gusa kurondera umuntu akazana ibintu karibu kwenu gatini basi kuricara murafasha kontrole basi mama nazo sikenjyama nyine bana narushe rwose sinzi yaruhishwa n'iki nanjye sinzi atari mpamvu cyangwa telefone yanjye yapfuye shamba itelefone yarafashe arayica none rero kiguma cidoga ne telefone siwe wayishe kabure kubwiye nze ndagufata untoreye telefone ntumbaze njyewe ntazokora ko niyo iwanje yemwe ntuzokorako koko ibyo birakuraba nzoza ndayirabira ngaha mahi mubaze yuko telefone itari mu isaha telefone tuzororera wicaye nga turaba ibiri ku rubuga byose ngite komande ndoshaka desiyani ni dese anime gusa nta bindi ubwo niki namaraba izo turaziraba shaho zimwe ariho zigisohoka gusa ubwo jengira kuziraba twe twazihiye jengira nzomara umwanya ubwo je ahubwo mama je ndaza kuja kwigira kuraba umugenzi ara ndaza kwigira iyo muri ville gusa umugenzi mubi ya gusa wapi ubwo mbere byiza wose umuntu adodo karibu mugururire ico naco bana murameze neza yego murakoze mwabana isawa isawa murameze neza yego karibu ha yego murakoze yego n'amahoro yego mugazi cyane rwose hari ibyo ariko ndabona neza nkabona muri dushe nasubiye mu rugo rw'umuhisi Josias yego ni kwa Josias mbo murazi yuko Josias yagiye afite muri banki murabyuka ndibaza ni imiliyoni amajana ndibaza muravyibuka mbo taragiriye rero nubona ko muri kumuriyumvira cane cyari kinzanye ndibaza mwagishize mu mutwe mwabitahuye ibinzanye nuzamenyeke kapunzi hari kinzanye nuko ngaha mu nzu muhakura impuzu mwambara gusa ntibishoboka birashoboka kuko mama twaca tuja he none mama bamwana tekana viriza mwana na Jesse Jiyo none ni kapunzi banki nkorera none kuba ari banki turayiheraniya imyaka myinshi yuko yoza kudusohora mu nzu atanuko yaduteguje rega nabo nyene babanza guteguza abantu naje nk'umuvyeyi ivyo ndabizi ndabitahura ivyo biraba cane ariko
zana imfunguruzo hama mugende mumenye iyo muja nta kundi. bose ndagufukamira imunsi y'ibirenge bya ndakwinginze tubabarire Mabuja naje ndagufukami imfunguruzo nugana tukazi ntibanyirukane. tubabarire basi uduhindwi imwe Nukuri naje ndagusavye ikigongwe ku kazi shaka naje ko banyirukana. tubabarire basi iminsi 2 yonyene. Iminsi 2 ntibikunda kandi nahije kuvuga ko wasigaje simva urahava nkabikunda simva aha